Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, ikaze kuri radio, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho kuri bbcgahuza.com no ku mirongo migufi ya shortwave. Turi ingingo z'ingenzi amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa gatanu tariki 14 z'ukwa gatanu. Kuva mu mpera z'ukwezi kwa kane k'uyu mwaka, Sena y'u Burundi iri gukora icyo yita itohoza ryo kumenya ukuri kubwicanyi ndengakamere bwabaye muri icyo gihugu mu mwaka w'1972 ndetse n'ibishoboka ngo bubonerwe n'inyito. Uzitwa gute? Rizova akuco tuzoba twamaze kwegeranya kuko n'ubwicanyi bw'agahomerabunwa bushobora irindi zina, ndetse ugasanga haraje nk'ivyo nyabwoko bishobora kuba byarabaye mugabo abantu bakabirenza ku ruho rw'amazi. Aho mu Burundi kandi umuryango utabara imbabare Croix Rouge uravuga ko imiryango yameneshejwe n'ibiza birimo imvura n'amazi y'uruzi rwa Rusizi mu minsi birishize bakeneye ubufasha bwihutirwa ngo ni benshi cyane. Abavuye mu byabo ni benshi cyane gose. Ubundi ko ndakubwira abashasha biyongereye bakika imiryango 541, biyongera ku bandi bakika 1200 muri Gatumba na Rukaramu, biyongera ku bindi bitigiri byinshi guhera Nyanzarake gushika ngahi Bujumbura. Naho mu Rwanda abaregwa mu rubanza rwitiriwe Paul Rusesabagina bakomeje kwiregura mu rukiko ruburanisha imanza z'iterabwoba n'izambukiranya imipaka. Ntiwibagirwe baza muganga muri biganiro biwe na Mark Niyonkuru. Ibyo byose n'ibindi bikubiye muri aya makuru turabirambura mu kanya nyuma y'uko Robert Patrick Misigara abagezaho andi makuru ingenzi avuga kuri BBC, arabagezaho ari mu rugo kubera kwirinda kuba muri biro cyangwa muri studio turi benshi kubera icyorezo cya COVID-19. Robert. Ugutana mu mitwe kubi cyane hagati y'abanyepalestine n'abajejwe umutekano ba Israel kwatandukiriye mu duce nka twose tw'akarere kigaruriye ka Cisjordani mu gihe imyerekano yo kwiyamiriza Israeli ibandanya kubera intambara iri i Gaza. Abanyepalestine bashika 7 nibo bivugwa ko bishwe mu gihe abarengeje na 50 bakomeretse. Akaguma kakwiragiye mu miji myinshi n'ibisagara ahantu mu bisanzwe atamyerekano yaharangwa. Mu gihugu kibanye cya Jordania amajana y'abantu bagerageje kumena ngo binjire Cisjordani mu gikorwa cyo kwiyamiriza ibitero bya Israeli muri Gaza. Hagati aho umushikiranganje wa mbere wa Israeli yagabishije yuko intambara ya Israeli ikomeye itaheruka kuba mu myaka ya vuba hamwe na Hamas ngo itarota ihera. Bwana Netanyahu yavuze yuko Israeli ngo yagavye ibitero ku bibanza byo mu kuzimu aho ngo Hamas yari yizigiye kwinyegeza. Abanyepalestine bahunze ingo zabo mu buraruko bwa Gaza nyuma y'igitero gikomeye caciye mu kirere mu mazi hamwe n'iraswa ry'ibikoho vya muzinga mu gitero Israeli yagavye mu ijoro ryejo kwa kane. Abantu n'imiburiburi 152 nibo harimwo n'abana 31 nibo bivugwa ko bamaze kwicigwa i Gaza mu gihe abashika 9 bapfuye muri Israeli. Hamas nayo yabandanije kurasa yungikanya ibisasu vya rokete muri Israeli. Umushikiranganje wa mbere w'Ubuhinde Narendra Modi yagabishije yuko coronavirus iriko irakwiragira ku muvuduko munini cyane mu bice vyinshi vyo mu gihugu hagati. Bwana Modi yahimirije abanyagihugu kwiyubara kandi bakambara udufukamunwa. Uko kugabisha kwiwe kuje mu gihe igihugu kigeramiwe n'umufundo gira kabiri w'ikiza ca coronavirus, hakaba hatangajwe ku munsi ugira gatatu wikurikiranya abapfuye bashika ku 4,000. Ni inkuru ya Anbarasan Etirajan mushikirizwa na Sihayaki Muhawe nayo. Nubwa mbere umushikiranganje wa mbere Narendra Modi avuze ko kugeramirwa kw'ababa hagati mu gihugu nigwirirana kandi ry'ico kiza. Yavuze ko leta iri mu ntambara yo kugwanya ukwandukizanya. Ibiziga byinshi byaratowe mu ruzi rwa Gange ruca hagati muri ico gihugu ca mbere kibamwo abantu benshi ku isi.
abategetsi bikeka ko abantu bashobora kuba barataye ivyo biziga mu ruzi kubera kubaturira bisaba uburyo bwinshi. Abahinga bavuga ko kubera uburyo buke bwo gupima n'amavuriro ico kiza gishobora kuba kibangamiye abantu cane mu gihugu hagati. Aya n'amakuru ya BBC. Hagati aho umushikiranganje mukuru w'ishiramwe mpuzamakungu rijejwe amagara kw'isi OMS Dr Tedros Ghebreyesus yagabishije yuko muri uyu mwaka wa kabiri w'iki kiza ca coronavirus ngo gishobora guhitana abantu benshi kurusha uwaheruka. Dr Tedros yabwiye abamenyesha amakuru mu kiganiro i Geneve yuko ibintu mu Buhinde biteye umwitwarariko mwinshi. Yahimirije kandi ibihugu bikize kwigiza inyuma gukingira abana n'imiyabaga, izo nkingo z'umurengera bikaziha umugambi wa OMS uzwi nka COVAX uronsa inkingo ibihugu bitishoboye. Dr Tedros yavuze yuko ngo ategera igituma hari ibihugu bishaka gukingira abana ariko akabisaba kuba birarindiriye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yakeje igikorwa cyo gukuramwo agafukamunwa ku nk'umunsi uhambaye kuri Amerika, aho yavugira mu kibanza ca Rose Garden mu ngoro ya White House. Yavuze ko ngo ico gikorwa ari intambwe ikomeye mu rugamba rwo kurwanya COVID-19. Ni inkuru ya David Willis, umunyamakuru wa BBC araba ivyo mu buraruko bw'umugabane wa Amerika, mushikirizwa na Ali Yusuf Mugenzi. Icyo cyemezo cyatanzwe n'ikigo cyo muri Amerika gishinzwe kurwanya indwara kirafatwa nk'ingingo ikomeye iganisha gusubira mu buzima bwa mbere yo kwaduka kw'icyorezo cya corona. Kiratanga uburenganzira kuri buri muntu wahawe inkingo zuzuye gukora ibikorwa bibera mu ngo no mu ruhame atambaye agapfukamunwa cyangwa guhana intera hagati y'umuntu n'undi. Perezida Biden yavuze ko abantu bahawe inkingo babonye uburenganzira bwo gukora ikizwe ku banyamerika ku isi hose cyo kuramutsa abandi bamwenyura. Amabwiriza yo guhana intera hagati y'umuntu n'undi no kwambara agapfukamunwa aracyubahirizwa mu mabisi, mu ndege, mu mavuriro no mu magereza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika camenyesheje ko gitewe impungenge no kwiyongera k'ubwicanyi bushingiye ku moko na politike hose muri Ethiopia. Washington yavuze yuko izokorana n'inshuti zayo kugira imigwano ihagarare mu ntara yo mu buraruko ya Tigray, aho intambara yadukiye mu kwezi kwa 11 ku mwaka uheze. Ico gihugu ciyemeje kuzokurikirana abo bose bazohonyanga agateka kazi na muntu. Intumwa idasanzwe ya Amerika mu karere k'ihembe rya Afrika Geoffrey Feltman kuwa kane yarangije urugendo muri ako karere. Yavuze ko yabwiye umukuru w'igihugu wa Eritrea Isaias Afwerki ngo ategerezwa gukura ubu bwa vuba abasirikare biwe itigre. Abasirikare ba Ethiopia n'aba Eritrea bagirizwa ivyaha bikomeye itigre. Pardon. Urakoze Robert Patrick Misigaro kora amakuru ya BBC. Ikaza ku makuru arambuye duhera mu burasirazuba bwo hagati ho abanyapalestine mu majyaruguru ya Gaza bari gusaba ubuhungiro nyuma yo guhunga ibisasu bikaze bya Isiraheli. Imibare iva muri Minisiteri y'Ubuzima i Gaza iravuga ko kuva ku wa mbere w'iki cyumweru abanyapalestine bagera ku 119 bishwe. Imibare ya Isiraheli ikavuga ko ari 9 bishwe. Inkuru ya Sebastian Asha muragezwaho na Victoria Nkunda. Mu mujyi wa Gaza nubwo hakomeje kwibasirwa n'ibitero, hashinzwe ibigo byo kwakira imiryango yavuye mu gice cy'amajyaruguru ya Gaza. Baje bitwaje ibikoresho bashoboye kujyana bari mu makamyoneti n'indogobe. Basanze abandi babarirwa mu majana, byabaye ngombwa ko bava mu mazu yabo Isiraheli imaze kugaragaza ko giye kuyasenya. Muri ayo mazu harimo ayari amagorofa maremare muri uwo mujyi. Umuryango w'abibumbye wavuze ko muri Gaza hagiye kuba ikibazo cy'amazi meza. Igisirikare cya Isiraheli kiravuga ko ibitero byo mu kirere, mu mazi n'ubutaka bigamije kurangiza burundu ingufu za gisirikare z'umutwe wa Hamas n'abandi barwanya abanyapalestina. Kugeza ubu nta basirikare ba Isiraheli barwanira ku butaka barinjira muri Gaza, ariko n'ubundi buryo bushoboka. Amakuru aravuga ko igikorwa cya Misiri cyo kumvikanisha impande zombi cyaburiyemo. Biragaragara ko Isiraheli ishaka kubanza kurangiza ingufu za Hamas mbere yo gutekereza guhagarika imirwano. Twashatse kumenya uko mwuka umeze mu baturage rero mu kanya gashize mvugana n'umunyarwanda utuye Yerusalemu ni Edouard Habarurema. Yerusalemu uyu munsi nta kibazo cyabaye gikomeye, icyo umuntu yumva ni urusaku rw'imbunda ziremereye
kubera ko dusa n'abegeranye na Beersheba. Iyo masirene asonnye buri wese agerageza gushaka uburyo yihisha, ariko muri rusange Yerusalemu hari umutuzo. Ntabwo byari bimeze nko kuwa mbere, kuko kuwa mbere niho byari byakaze cyane, bivuga ko bishobora no gufata Yerusalemu yose, ariko byagabanutse muri rusange. Bategetse barababwira iki? Se hari imyifato runaka babategeka gukora? Bimeze gute? Icyo tubiboneraho muri rusange ni uko Isiraheli iri gusubiza bitewe n'uko Gaza yohereje ibisasu bya rokete muri Isiraheli. Noneho nyuma y'icyo kibazo, noneho abaturage bo mu gace kitwa Rode b'Abayahudi bashaka kugira ngo bashyamirane n'Abarabu. Ubwo rero perezida w'iki gihugu yatanze itangazo avuga yuko bagomba koroherana, abantu b'aba extremist nyine bafite imyumvire iri hejuru bagacogora bo gukomeza gushyamirana. Mwukomeze gute rero mu baturage? Ikibazo gikomeye no kuvuga ngo hashobora kuba yenda bashyamirana hagati yabo Abarabu n'Abayahudi. Nicyo kibazo gihari gikomeye kuruta intambara ya Gaza na Isiraheli. Ubuzima bumeze gute rero? Burakomeza? Nta bihe by'umukwabo yenda bihari? Bimeze gute? Umukwabo aho bita Rode, ahandi ubuzima burakomeje. Gusa hari n'abahunga, kuko nk'uyu munsi nahuye n'umuntu wahunze aturutse aho Rode. Bafite ubwoba muri rusange. Bamwe ubwoba abafite cyane n'abahaturiye babibona amaso ku maso. Gusa bafite ubwoba ko bashobora gusubiranamo hagati yabo. Icyo nicyo abantu bose bari kurwanya ko cyaba. Ku buryo bw'umwihariko nk'abanyamahanga batuye aho ngaho muri utwo duce, cyane cyane nkawe w'umunyarwanda uri aho ngaho muri Yerusalemu, hari umwihariko w'ikibazo kidasanzwe ushobora kugira muri ibyo bibazo birimo hagati y'abo banyayisiraheli n'abanyapalestine, cyangwa se n'ibisanzwe? Nk'umwirabura nta kibazo navuga yagira cyane, kereka ufite uruhu rwera, kubera ko baba bakeka yenda ko uri umwarabu ushobora kuba waje guhungabanya umutekano. Nicyo kibazo umuntu yagira. Ariko nk'umwirabura usanzwe ntitaye ku gihugu akomokamo, nta kibazo yagira, kuko baba bareba ibyangombwa kandi nta muntu ugenda badafite ibyangombwa. Ikindi buri wese aba atuje akora ibye. Niyo ngubu nkubwira gutya, Abarabu n'Abayahudi babanye neza muri rusange. Nta kereka yenda nk'itwo tuba twabayemo dutoya, ariko ubundi muri rusange babanye neza. Ubuzima burakomeje rero? Urasohoka mukajya guhaha, mukajya byose mu buzima nk'uko bisanzwe? No muri siporo rwose uragenda ugakora nta kibazo. Edouard Habarurema, umunyarwanda utuye mu mujyi wa Yerusalemu. Tuve mu burasirazuba bwo hagati tujye mu karere k'ibiyaga bigari. Kuva ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka, igihe mu Burundi bibukaga ku nshuro ya 49 ubwicanyi ndengakamere bwakozwe n'igisirikare cya leta, Sena y'icyo gihugu yatangiye igikorwa yita itohoza ryo kumenya ukuri kuri ubwo bwicanyi ndetse n'ibishoboka bukanbonerwa n'inyito. Amateka avuga ko ubwo bwicanyi bwibasiye abahutu bwakozwe ku butegetsi bwa Perezida Michel Bicombero. Abategetsi bavuga ko Sena iri kuvugisha umuntu wese ufite icyazi kuri ubwo bwicanyi butavugwaho rumwe n'Abarundi. Mu gushaka kumenya uko Sena ibigenza, navuganye na Gabi Bugaga, ni umuvugizi wa Perezida wa Sena. Ntangira mubaza ibijyanye n'izina ry'ubwo bwicanyi. Izina rizova kuco tuzoba twamaze kwegeranya, kuko ni ubwicanyi bw'agahomerabunwa bushobora kugira irindi zina, ndetse ugasanga haraje nk'ibyo nyabwoko bishobora kuba byarabaye, mugabo abantu bakabirenza ku ruhu rw'amazi, kuko bimwe na bimwe wasanga hariho ababinyegeje. Kuko ugiye kuraba neza ngaha mu gihugu cyacu, ayo mahano y'1972 agenda asigurwa mu buryo butandukanye. Umwe wese agafata icyo umugwi wiwe ushobora kuba ubyibaza ko, ikindi basanga bagenda bavuga umwe wese imbere yatojwe cyangwa ayivuga utariko. Mugabo rero unye twese hamwe turiko rero turaraba ivyo bintu byadusamaje, kugira ngo ntibize bigaruke kutubuza kubandanya iterambere tugezeko. Ko hari abavuga ko ibi bintu birimo impamvu za politike bigamije kuyobya burari bw'amateka, mwebwe musubiza iki kubavuga gutyo, Bwana Gabi? Abantu mwe nabo bavyituko ntibitangaje ko bashobora kuba bahari, kuko imyaka 19 irangiye ata muntu n'umwe aravuga ati yamara harabaye bino bintu. Abantu ntibaboke ngo bavuge, abantu bakaba baranyazwe ntibavuge. Ni ukuvuga ko hari ababinyegeza, abo nabo ntibagomba kubura, ariko imvo za politike nta zirimo. Kuba yuko nta mvo n'imwe hari atari kumenya ukuri, kuko twamenya ukuri kuzoduha
kwibohora tumenye neza ibyabaye hanyuma noneho tuvuge tuti ibintu ntibize binasubire kuko turi ku ntambwe yindi umwe wese afise icyo azi bigaragara ko akizi ni ukuri arafise umwanya wiwe atakuraba ngo ujya n'ubwoko buca n'ubwoko bunye n'abarundi bariko baravugana ibyabo bafashijwe n'amankenguzamateka kugira ngo noneho ibyo bintu byaduzingamitse biranduranwe n'imizi kugira ngo koko leta nkozi ironka abantu bavuga bati ibi bintu twaciyemwo ntibize bisubire ubwo umubare w'abantu babonye ibyo bintu cyangwa bagizweho ingaruka n'ibyo bintu mwaba muwufite uwo mugamije kubaza cyangwa umuntu wese ushobora kugira icyo azi ashobora kuza nk'uko wabivuze cyangwa mufite umubare runaka muvuga muti turashaka kubaza abantu bangana gutya ni ibintu bibora ku mugaragaro uwufise icyo azi araza hakivuga uwufise icyo abonye araza hakivuga nta kuvuga ngo hari igitigiri kingana ku cyo dukeneye kubaza oyaye umuntu wese kandi mu ngero zose ni kuvuga babandi b'abanyagihugu bato bato abari hagati na hagati n'abantu babaye nk'indongozi nk'ababaye abashikiranganji ba mbere nk'abahoze nk'abaremeje ikiganiro harimo n'uwahoze ari umukuru w'igihugu Sylvestre Ntibantunganya hanyuma hariho ababaye abashikiranganji ba mbere bari ngaho baza kuvuga ico gihe aho bari nizo babonye nukuri nta kuvuga ngo hari igitigiri kanaka uko amakuru agenda aboneka ku byabaye kuko dukeneye kurunganwe rw'ubu rutabibonye rumenya ruti aha hantu abantu barasamaye ntizo tuhasubire kuko ni ukubaka ahandi roho usanga turiko turimira kugwiri nk'uko babivuga mu Kirundi. Gabi Bugaga tugeje ku isa 12 zirenzeho iminota 46 mu Burundi ni nayo saha iri i Kigali mu Rwanda turajyayo mu kanya. Iyi ni BBC Gahuza Miryango urumva no kuri Kisoro FM muri Uganda cyangwa kuri bbcgahuza.com kuri Facebook uratwumva buryo bw'amashusho jya kuri Facebook ushakishe BBC Gahuza. Ndi Prudence Ngyumva. BBC Gahuza Miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Dusubire mu Burundi gato umuryango utabara imbabare Croix Rouge uravuga ko imiryango irenga 500 yameneshejwe n'ibiza birimo imvura n'amazi y'uruzi rwa Rusizi mu minsi birishize. Benshi bari kurararwa ntambi mu mihanda biyongera kandi ku bandi barenga igihumbi baherutse kuvanwa mu byabo. Croix Rouge ikavuga ko bakeneye uburaro ndetse n'ibiribwa ku buryo bwihutirwa. Ariko rero hari n'impungenge zishingiye ku bwinshi bwabo muri ibihe by'icyorezo cya coronavirus. Desire Bundowi n'umuyobozi w'ishami rishinzwe gukingira ibiza muri Croix Rouge Burundi yambwiye uko ibintu bimeze muri iki gihe. Mu minsi ibiri amazi yaraduze cyane gose mu Gatumba, amazi ya Rusizi aramena ahitana ibintu ahitana abantu benshi bari mwibarabara babuze aho batumutse. Ubu rero tuvuye mu nama tugira turondera ikibanza dushobora kubashiramwo mu masaha 28 ba mbere bamaze kuronka aho bashobora kuronka uburaro n'ubufasha bwa mbere. Abo murimo gushaka gufasha cyangwa se bavuye mu byabo bangana iki? Abavuye mu byabo ni benshi cyane gose. Ubundi ko ndakubwira abashasha biyongereye bashika imiryango 541 biyongera ku bandi bashika 1200 muri Gatumba na Rukaramu biyongera ku bindi bitigiri byinshi guhera Nyanzarake gushika ngahi Bujumbura. None abo bantu ko ari benshi murimo murabafashiriza hehe murabafasha iki? Nukuvuga twari tumaze iminsi tubafasha mu byo gupoma aho baherereye, abandi hari abagiye barakindara mu mihana tukabafashirizayo, abandi bari bapanze tukabafasha bakaronka uburyo bwo kuja gupanga ahandi. Ariko ibi byatwubiriye ngo ndababwiye bya nijoro nivyo tugiye kwicerera n'ingoga kuko ari abaraye mu mabarabara, hari abaraye mu dushamba kugira ngo turabe yuko twobaha uburaro bwihuta bashobore guhema. Ubwo duheruka kuvugana n'abategetsi bavugaga ko barimo gushaka gufasha abasinzikajwe n'ibyo biza, ariko kandi bakavuga ko bakeneye n'ubufasha bundi. Murimo murakorana na guverinoma muri ubwo bufasha cyangwa mwebwe ni igikorwa murimo mukora gitandukanye n'icyo kindi guverinoma yarimo gukora? Mbega yemwe umuryango utabara imbabare udakoranye na leta byogenda turi kumwe n'ubari imbere yacu. Nukuvuga ngo rero ibyo twavugaga ibyo bavugaga bagombaga kubafasha abo ngabo na n'ubu ntabwo barashobora kurangiza kubafasha. Oya ntibararangiza mugabo hari bimaze gukorwa bitari bike kandi byose bikorwa ku izina rya leta. Nukuvuga ngo ibyo bakeneye ubu ngubu muri aka kanya byihutirwa kurusha ibindi ni ibiki? Icambere na mbere n'uburaro. Hari abaryama mwibarabara baronka aho bashaka gukika umusaya. Icya kabiri n'ibifungurwa, icya gatatu n'ibikoresho bitandukanye bakoresha mu buzima bwa misi yose. Murabifite ubwo bihagije? Ntibihagije mugabo tureze tukaraba
abababaye gusumba abandi hanyuma tukaheza tugatera kama abandi aho tugejeje nabo bakaza bakabandanya. None muri iki gihe kijyanye n'icyorezo cya coronavirusi aba bantu bateranira ahantu hamwe mu kivunge bangana gutyo nta mpungenge mufite z'uko bishobora kuvamo n'ikindi kibazo ahubwo cy'ubuzima cyangwa mufite uburyo murimo mubyitwaramo? Izo mpungenge turazifise mugabo nk'uko tumaze iminsi tubikora turagerageza tugahimiriza yuko bokurikiza zijya ngingo twahawe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu naho tuzobashira ko turushaho n'ibikoresho bya nkenerwa bibafasha kwikingira kugira ngo ico cyorezo ntikibafate. Desire Bundoyi wo muri Croix Rouge Burundi. Tujye mu Rwanda. Abaregwa mu rubanza rwitiriwe Paul Rusesabagina bakomeje kwiregura mu rukiko ruburanisha imanza z'iterabwoba n'izambukiranya imipaka. Kuri uyu wa gatanu hireguye bamwe mu bari abasirikare bakuru bemeye ko babaye mu mitwe irwanya guverinoma y'u Rwanda ariko rero bahakanye icyaha cyo kuba mu mitwe y'iterabwoba banavuga ko batakagombye kuba barimo bakurikiranwa mu nkiko. I Kigali Jean Claude Mwambutsa yakurikiye urubanza mu rukiko atutegurira inkuru. General Major Anastase Munyaneza wabimburiye abandi yabwiye urukiko ko asaba kuburana yicaye kuko afite uburwayi bw'amaguru. Aregwa ibyaha bibiri cyo kuba mu mutwe w'ingabo utemewe no kuba mu mutwe w'iterabwoba. Avuga ko yatangiriye gisirikare mu ngabo z'u Rwanda mu mwaka wa 1991 mbere yo guhungana n'abandi mu mwaka 1994. Yemereye urukiko ko yabaye mu mutwe wa FDLR kuko nta kundi yari kubigenza, gusa ngo yaje kwinjira mu mutwe wa CNRD ubwo hari havutse amacakubiri mu mutwe wa FDLR. Yahakanye kuba mu mutwe wa FLN ufatwa n'ubushinjacyaha nk'uw'iterabwoba kuko yafashwe mu 2017 uyu mutwe utaravuka. Yakuriwe ngo yagombaga kuba yarashubijwe mu buzima busanzwe hashingiwe ku masezerano menshi igihugu cyasinye ajyanye no gucyura abarwanyi. Colonel Emmanuel Iyamuremye cyangwa Engambe ya Musumba nawe aregwa ibyaha byo kuba mu mutwe utemewe no kuba mu mutwe w'iterabwoba. Yemerera urukiko ko yabaye mu mutwe wa FLN ariko ko atarazi ko ari umutwe w'iterabwoba, gusa ngo yanze kuyobora igitero cyari cyoherejwe mu Rwanda nk'uko kutubahiriza aya mategeko ngo yabitewe no kuba yarabonaga ko byashobokaga gutuma akora ibyaha bikomeye birimo n'ubwicanyi. Ibi ngo byatumye ashyamirana bikomeye n'abari bamukuriye ndetse afata icyemezo cyo gutoroka, gusa ngo yaje gufatwa n'ingabo za Kongo ataragera mu gihugu cy'u Burundi aho avuga ko yarasanze umugore we n'abana. Kimwe na Anastase Munyaneza nawe asanga yari gusubizwa mu buzima busanzwe atajyanwe mu rukiko. Niyirora Marcel wari ufite ipeti rya koloneli yemeye ko yabaye mu mitwe ya gisirikare ya FDLR na CNRD itemewe ndetse abisabira imbabazi. Uyu mugabo yavuze ko yinjiye muri iyi mitwe yizera gutaha mu gihugu mu mahoro, gusa ngo yaje gutungurwa nuko yasanze iyi mitwe ifite imigambi y'intambara. Abajijwe impamvu atayivuyemo, Niyirora yavuze ko yabitekerejeho ariko akaza gufatwa n'ingabo za Kongo atarabigeraho. Suriyetona Emmanuel Nshimiyimana niwe muto mu